mu nyuma yo kugurura iradiyo RSF Bonesha FM muri CNC bavuga ko n'ibindi binyamakuru byugawe bigiye kugurura vuba mbere ngo nibitarabonana n'ubwo rwego CNC vuba bagiye kuyaga kugira ngo barabe ingene bosubira ku mirimo. Ibiro bikaba bimwe mu byashikirijwe na Laurent Kaganda cegera cy'umukuru w'umugwi CNC mu nyuma rero y'umwihwezo ubwo rwego rwari ruhejeje kugira mu kuraba ngene icyuka cobandanya kuba ciza mu binyamakuru hamwe n'ubwo rwego CNC. Reka rero twumvirize Laurent Kaganda kuko yaciye aha ikiganiro amenyesha makuru aho hari n'ibitari bike yabiganiye. Nivyo nkuko mwavyiboneye abagize urwego rujejwe gukurikirana ingene imenyesha makuru bikora bakoranye kuri uno munsi w'igerekezo rya 2021 ndamukiza uno mwaka kubyo ku rutonde hari ibintu bitatu bateza kwihweza. Ubwa mbere kwari ukuyihweza amadosiye y'abantu basabye ko ibinyamakuru byabo byoronka uburenganzira bwo gukora biciye mu mategeko. Ubwa kabiri bihweje amakosha amwamwe akorwa n'ibimenyesha makuru kuko turabona yuko ibyo bintu bihari. Ubwa gatatu kwari ukubamenyesha aho ya ntumbero yagena icubahiro umukuru w'igihugu yatanga iyiha CNC ikigo kijeje gukurikirana ingene ibimenyesha makuru bikora itariki 28 z'ukwezi kwa mbere muri 2021 intumbero yo kwicarana n'ibinyamakuru n'abajejwe ibinyamakuru byahagaritswe kugira ngo turabe ko byosubira bigakora. Tugarutse gato mu majambo makeyi kuri ikibazo ca mbere cyo kwihweza amadosiye y'abasabye ko ibinyamakuru byabo byotangura gukora. Amadosiye ane niyo yizwe. Iya mbere ni dosiye y'iradiyo ciyumviro cyashikirijwe na Diocese Katolika y'Imuyinga muri Diocese ya Muyinga aho basabye ko botangura kumvikanira ku iradiyo yabo yitwa Radio Voix de la Réconciliation. Hanyuma abagize urwego rujeje gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora bayihweje bishimikije ivyo urwego nshingwantwaro rwa CNC rwakoze bashababona yuko amategeko bayakurikije kandi ibibazo byose bashoboye kubyishura, ariko hari utwo bagiye baratosora aka canke kariya mugabo katobuza ko idosiye ibandanye. Naco gituma iradiyo baciye bavuga bati murayi uburenganzira bwo gukora nkuko duhora duha izindi. Iya kabiri ni iradiyo irimwo nimbonesha kuri bita radio television Burundi Bwiza mu majambo magufi ni RTBB, nayo nyene iyo dosiye yizwe kuko twasanze mu rwego nshingwantwaro iyi dosiye ikurikije amategeko neza cyane. Hanyuma turabaha insiguro isumba kumbe iyo twabahaye turiko tubasomera amajambo asigura ko twokwemerera iyo radiyo irimo nimbonesha kuri hamba babona yuko nayo nyene twoyiha uburenganzira bwo gukora biciye mu mategeko. Iya gatatu ni idosiye y'iradiyo Isanganiro igomba gushiraho imbonesha kure y'Isanganiro nyene. Byumvikana ko mu Kirundi bavuga bati wohe ku mwana yo kwisimbiza kandi igiti cokura kikezeza. Ni radiyo Isanganiro ivyaye imbonesha kure Isanganiro. Nivyo mbere benshi bo kwifuza kuko umuntu agiye kudandaza nuwo kunguka, uwahawe umutahe akunguka, nyene kukoresha akunguka, bose bakunguka. Twabonye yuko iyi televiziyo Isanganiro yabisabye biciye mu mategeko kandi nabo nyene abajeje urwego abagize urwego rushinzwe gukurikirana umunsi ku munsi ngene ibinyamakuru bikora mu siguro twabahaye babonye koko iyi radio Isanganiro yagize intambwe mu kuvukisha televiziyo Isanganiro. Ari naco gituma baje bavuga bati
uburenganzira turabwihaye iyi televiziyo Isanganiro kugira ngo zikore biciye mu mategeko. Iya nyuma ni dosiye mbere twigeze kwiga itariki 5 na 6 ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze, turiko turaraba irisabwa yuko yokora biciye mu mategeko radio biyita Kazoza FM na televiziyo yayo, ijwi ryo kugwiza umwimbu. Murazi ko na nyene cobahira umukuru w'igihugu y'amayadumirije ko twoja kubikora umufuko wose ukaronka amafaranga, mugi imbere y'umufuko n'umunwa ukaronka icyo ufungura. Karatsinda mu kintu bavuga bati n'ubugabo uca ku munwa, hajye utafunguye ntubukwiye, hari ikintu kiba kibuze. Kandi baba bavuze yuko burya turi ivyo dufungura kuko byinshi bica bigira umubiri wacu. Rero ino radio Kazoza FM irimo imbonesha kure ijwi ryo kugwiza umwimbu, twihweje ivyayo tubona ko ija mu ntumbero y'ijambo nyene cubahira umukuru w'igihugu y'amayatubwiye kugwiza umwimbu, tukagira ivyo tubika, tukagira n'ivyo dufungura, mbere n'ivyo dushora, kugira ngo turabe yuko twoteza imbere imiryango, ikibano ndetse n'igihugu cyose. Ne kuki tutoteza imbere isi yose? Ari naco gituma tumaze kuvyihweza hamwe tukaraba n'insiguro twabahaye mu biro ishingwa bikorwa by'ikigo kijejwe gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa, baje bavuga bati iyi radio koko irakwiye kuronka uburenganzira bwo gukora biciye mu mategeko. Muri make rero aya maradiyo yose ko arane aronse uburenganzira, bavuze bati muyakurikirane, kuko burya kwandika ibintu no kubikora hari aho usanga bitandukanye. Mugabo twizere yuko umuntu arinze asaba gukora ku mugaragaro biciye mu mategeko aba yariteguye. Ivyo twihwaje bwa kabiri n'amakosha akogwa n'ibinyamakuru bimenyesha amakuru imwe imwe. Twagarutse ku kinyamakuru washaka Iwacu, kuko hari ibyo duhora dusanga ku rubuga rwayo mugo bakatubwira ko atari bo babishizeko canke byashize ku wundi muntu, ndetse abarongoye ico kinyamakuru batabizi. Byumvikana ko ata muntu wo hanze yoza kumenya ibyo tunze mu nzu, wewe wo mu nzu utabizi. Ari naco gituma twabonye ko twokurikirana cane gose ikinyamakuru Iwacu kugira ngo kibandanye gikora neza kandi giciye mu nzira nziza, na cyane cyane gikurikije itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ndetse n'ayandi mategeko, kuko umumenyesha amakuru cyangwa ikinyamakuru gikoze ikosa ntikizofatwa na rya tegeko rigenga abamenyesha amakuru gusa, kizofatwa n'ayandi mategeko. Twabonye kandi ubwa nyuma ko abari mu rwego rujejwe gukurikirana ingene imenyesha amakuru bikora bomenya aho tugejeje ya ntumbero nyene icubahiro umukuru w'igihugu yo kuganira n'ibinyamakuru biri mu bihano kugira ngo bitezurirwe bishobore gusubira gukora. Twabibasiguriye neza kandi turabamenyesha yuko namwe murabizi hari ibinyamakuru bibiri bimaze kugururwa, niho mwari muri igihe hasomwa itangazo. Ubu naho hakaba n'ibindi turiko turayaga navyo kugira ngo turabe yuko twotera imbere. Mbere nababwire ko higeje ku munsi wa mbere twakiriye abaserukira iradio ijwi y'abanyamerika VOA. Ejo dutegekanya kwakira isaha 3 abaserukira iradio y'Ingozi Ntumbero FM. Ku munsi wa gatanu tuzoje twakira abaserukira BBC. Hanyuma turabe nyene twoyaga, kuko ya nama ya mbere twagira itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri kwari kubamenyesha kw'ibiganiro na CNC bitanguye. Hanyuma umwe wese kubera ko yugawe kuri ibi bituma cyari ku bindi, ata radio yugawe kubera ibituma asangiye n'abantu, umwe wese aza kugatwe kiwe kugira ngo duce dushira umukono ku masezerano yo gutangura gukora kugira ngo turabe ko twoteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru, kuko ibimenyesha amakuru navyo nyene ntitwobisiga inyuma. Kandi byaravuzwe nabo baho b'igihugu bati
nta gutera imbere kutarimo abamenyesha amakuru ko ni mwebwe muzoza kumenyesha nibi turiko turavuga n'ivyo twize muri ino nama. Murakoze, Imana ibareze. Longozi novuga umukuru wa sense atahari hariho abadikora ko no munsi bari kuvuga ukarata batayifise uyu munsi mu bahumuriza ko kuko mwavuze ko twese dukorana kugira ngo duteze imbere iterambere ry'igihugu muhumuriza aho bari kuvuga ariko batarasa kuronka makarata. Ivyo shikirije nibaza ko atari byo nabukoruke kuko ikarata ndanga mumenyesha amakuru canke ndanga muhinga wo kumenyesha amakuru iguma itanga igikorwa icahagaze ngo nuko uwahora arongoye ikigo CNC yagiye mu yandi mabanga. Abo bantu rero bariko barakora atakarata bafise bari mu makosha cane gose. Urazi igituma ndabivuze uko nuko atanumwe yigezaza kubaza ikarata tukamubwira tuti ubu nta karata turiko turatanga. Kira noneho projet yo gutanga ikarata ndabibibutse nije nari ndayirongoye kandi nihondi kandi noneho CNC yaramenyesheje yuko iyo karata ugiye gukora igikorwa utegerezwa kuyerekana. Ahubwo rero umuntu ari karata gukora atakarata afise wenyene ari mwikosa. Umuntu ragiye mwikosha ateza guca ahanwa atabanza guhanwa abanza guhanwa hamagahano kuko yagiye gukora ivyo adafitiye uburenganzira. Kuba ufise ikarata nico cyambere uteza kuba ufise kugira ngo uje gukora igikorwa. Abagiye rero gukora tayo bafise bari mu makosha kandi rero bari bakwiye ibihano. Ukabutwara ikimenyesha amakuru ukabuta utamurungitse muri CNC ngo tumuhe ikarata ndanga mumenyesha amakuru canke ndanga muhinga mu byo kumenyesha amakuru ni uwamutaye mu rudubi. Rero dukosore kuko byo bari vyiza cyane gose. Ahandi ho ni wa mugani w'ikirundi ngo ubura kugarura impene kiri hafi yamara kurenga umurambi ukabira nkayo.